Kaze ku ryanyu ukabaza Web TV nkuko musanzwe menyereye muri kumwe nanje Irere uri nkuru. Nkuko twababwiye ku munsi wa gatandatu uheze kuri uyu munsi wa gatandatu za itariki 19 Rusama kuva isaha 2 gushika isaha 2 n'igice zo mu gitondo amasaha y'Ubujumbura irembo ryanyu rizoba ryugaye. Ahubwo tuzoca duhura ku munsi wa Mungu ahazoba ari bukeye bwo kuwa gatandatu kuva isaha 9 gushika isaha 9 n'igice amasaha y'Ubujumbura nyine. Muri ayo masaha tuzoturi kumwe n'umutumire umushinga ntahe Omer Nsengiyumva. Umushinga ntahe nawe akaba aserukira umugwi uvuga yuko ari umugwi w'abahonejwe hamwe n'abacitse ku icumu mwihonyabwoko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Kuri mwebwe rero musanzwe mumenyereye kutwandikira kuri Twitter mukeneye kurungika ikibazo canyu kugira ngo ashobore kucishura, muze mutwandikire mukoresheje akajambo akadirisha collectif indwi kabiri. Kubadakoresha Twitter ariko bakabakoresha Facebook, namwe nyene nukwandika musi yaya masanamu ku muhora wacu wa Facebook, mwandika ku kajambo nyene collectif murantunga akadirisha collectif indwi kabiri, hanyuma muce mukurikiza ikibazo canyu. Kubasanzwe rero bamenyereye gukoresha WhatsApp bakaduhamagara bakashikiriza ivyumviro vyabo babicishije mu guhamagara, ubu ntibizoshoboka, ahubwo bazotwandikira ibibazo vyabo kuri WhatsApp canke baturungikire ubutumwa bw'amajwi kuri WhatsApp nyene. Nuko rero tukaba tubashimiye kandi twizera yuko tuzosubira kuri uyu munsi wa Mungu kuva isaha 9 gushika isaha 9 n'igice amasaha y'Ubujumbura, aho tuzoturi kumwe n'umutumire azoza aserukira umugwi w'abahonejwe n'abacitse ku icumu mwihonyabwoko y'igihumbi kimwe n'amajana 972 ryagiriwe Abahutu. Nuko naho kwa Mungu murakoze.